Ibango ry'ubuvugishwa hariho ibintu bibiri biri muri kino gikorwa cibango ry'ubuvugishwa abantu benshi batariko baratahura cyangwa se nabonye badatahura hama gutaha nagashata saa 9 donc aho rero harakeneye ikintu bita intunganya buzima rero je nk'umuvugishwa n'Imana Imana yarampaye iri jambo nariko ndavuga ni prophecy Imana yarampaye irambara ngo mu gihugu cy'u Burundi nta bukene buhari nico gituma je banyita nta mukene baho kwambara impuzu izimvye gose ku Noheli canke ku bunane hama ugashutangura mu kwambera ushonje kurya amadeni yo guheza umwaka kandi tugiye gutangura umwaka w'iterambere. Vre murabona ukuntu banyonone dupira tw'abana banje izi n'ukuri ntazo no bambika wapi kabisa nibikiga natariya ko widoga nk'umukecuru yataye inkundo reka Rudoviko we aha numva inzigo yanyishe urati ko muri weekend ariho yamahasa yanje azogira nife y'imyaka 5 yego none nawe ndabitwo dupira bazokwambara ingene batwonoye ndabira nk'ivyo bifota ukuntu bisa nabi itwengere basha aha nyene uzokoresha izindi wonye utange n'andi mahera kuko ni utabanje kubaza aho bigukorera neza sha nivyo ariko ico si kibazo hamwe noro nkubingirira neza no yatanga nyene rero ndakwereka inyishu nziza yihuta kari tomo ego nta handi ni muri Salocom uti mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese ahari ariko ku barundi turabizi ni mwiriwe twebwe tumeze neza nko mubibona ni Guilain Irambona behind camera turi kumwe na Bobo na 1K Tizani muhinga bw'ivyuma ni Bienve on the mix rero mubandanye muhezagirwa tubazaniye umushitsi witeka aje kutuganirira vyinshi kubijanye n'ubuhanuzi urabikunda agomba kutuganira vyinshi rero tudatevye twagomba tumwakire karibu mukozi w'Imana. Murakoze cyane murashobora kuramutsa abakunzi ba Salocom TV1 mukanabibwira yandaramukije abakunzi ba Salocom TV1 jewe ni Prophete Joseph Itangishaka ego ndumwongere mukuru w'ishengero Ahava River Church hano mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike exactement ku mutumba w'Isonga ego murakoze ego Prophete ngiriye ko nkubabaza mbega mubona ibango ry'ubuvugishwa ariko rikora gute aho Gitega ndetse no mu Burundi ibango ry'ubuvugishwa hariho ibintu bibiri biri muri kino gikorwa cibango ry'ubuvugishwa abantu benshi batariko baratahura cyangwa se nabonye badatahura kubera hariho ico bita do prophétique na ministère prophétique do prophétique nuvuga ngo ingabire yo kuvugishwa mugabo hariho na ministère prophétique ari ryo ibango ryo kuvugishwa usomye mu gitabo cy'abanyefeso ikigabane ca 4 ku murongo waho wa 11 harabivuga neza ko yahaye bamwe kuba intumwa abandi ko bavugishwa n'Imana abandi kuba abigisha abandi kuba bavuga butumwa nabungere muri ico gihe rero ayo mabango atanu n'ubushikiranganje butanu bwamwemuyera ubwo bushikiranganje rero ibango ryo kuvugishwa n'ubushikiranganje bumwe muri ubwo bushikiranganje bwamwemuyera kandi kino gihe tugeze mu gihe camwemuyera niyo mpamvu Yesu ariko arasezera intumwa yababariye ati banze murindire banze ngende kugira ngo uwo mwitsa zoze usomye rero mu banyefeso 2 ku murongo wa 20 hacavuga ngo kuko mwubatswe ku mabuye y'intumwa ari n'abavugishwa Kristo nawe akaba ari umushinge w'ishengero rero uvuga ngo ibango ry'ubuvugishwa ryamarikenewe mu gihe cyose mu isi yose kugira ngo abantu bamenye ijwi ry'Imana rivuga iki kubera yandi mabango akoresha ibyagezwe akoresha ibyandiko akoresha ibyanditswe vyera akoresha ubwenge n'ivyiyumviro mugabo ibango ry'ubuvugishwa ni ibango ryamwemuyera ni connection yamwemuyera ni ijwi riza direct rivuye mu ijuru ririko riraganira n'umuvugishwa kugira ngo nawe acahereza abantu Bega Prophete muvyakira gute iyo mwumvise rimwe na rimwe abantu bidogera abavugishwa cyangwa Prophete bivanye n'udukosa tumwe usanga tugiye turagaragara mw'iryo bango canke mw'iyo ngabire
mu bisanzwe igituma abantu benshi bidoga kuri iri bango ry'ubuvugishwa ibango ry'ubuvugishwa nk'igihugu cyo mwijuru no rigereranya n'iperereza ibango ry'ubuvugishwa n'iperereza rero abantu benshi kubera ibango ry'ubuvugishwa rimenya amabanga menshi rimenya ibintu byinshi rikora ku mapwe menshi mbere heshi na heshi iyo ahantu heshi batararimenyera babyita nk'urusaku ryama riri mu ntambara rero nka twebwere nk'abavugisha twama twiteguriye ko abantu badutuka batuvuga nabi kubera ko dushobora kuvuga ibyo abantu batumva birengeye ubwenge bwabo haske n'ivy'imwemu ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane nk'uko twabibemereye tuguma tubazana ibintu by'amabanga Prophet jane n'abatumiye uno munsi kugira ngo tuganire ku kintu kijanye ni ubutunzi mu ishengero canke iterambere mu ishengero mbega tuvuze ico kintu iterambere mu ishengero mutahura iki mu bisanzwe iterambere mu ishengero cyangwa se ubutunzi mu ishengero ego turavye igicapu c'ihema ry'ibonaniro ihema ry'ibonaniro iryo Imana yabwiye umuvugishwa nayo yitwa Mose gukora ihema iryo no musi twita ishengero ryari rigizwe n'inzahabu inzahabu nabwo n'ubutunzi ego kuko igihugu gifise inzahabu kiba gifise ubutunzi rero iba ubutunzi mu ishengero bwamye buriho kuva kera kuko n'umuherezi mu mpuzu yari yambaye ku mwambaro wiwe harimo inzahabu hari umufuko wari mu gikiriza warimwo ico bita uri munatumimu byari bipimo prophétique byari bipimo byamwemu yera yacisha urubanza mu gihe abantu babiri baje mu ishengero bafise ivyo bapfuye umuvugishwa n'Imana yakora muri uwo mufuko agakuramo ico bita uri munatumimu urimu yapima abami n'abaherezi mugabo tumimu yashobora gupima abanyagihugu bose rero muri ico gihe rero ubutunzi mu ishengero nukuvuga yuko bwamye bukenewe kuko nico gituma n'igihe Imana yagomba kubaka ihema yabwiye umuvugishwa nayo yitwa Mose ati bwira Abisirayeli bwira abantu ubu novuga ntibwira abarundi bazana inzahabu bazana amafeza bazana imiringa bazane inyuzi z'amashigisha izitukura izera nuvuga yuko ubutunzi mu ishengero bwama bukenewe kuko bufise ibikorwa byinshi bukora kandi ubuzima bwa misi yose bugize ihema ry'Imana bugize ishengero ry'Imana bugize ubuzima bw'abantu hama hakenewe ubutunzi ku bw'ivyo rero novuga yuko ubutunzi mu ishengero ni karahara mu ruganda ntibacura mutubwiye ati ubutunzi burakenewe cyane ariko tugiye kuraba yaba kubasenga n'abadasenga usanga bose kino gihe barira ko hari ubukene n'abasenga usanga basenga bavuga ati Mana dufashe bigende neza turabe ko twobaho twokwambara mbega mwebwe mubona nakahe kantu gahaze kugira bwa butunzi buboneke mu ishengero murakoze cyane nisunze icanditswe kiri mu gusubira mu byagezwe iki gitabo bita gusubira mu byagezwe ni igitabo cyo gusubiramwo ibyagezwe gusubira mu byagezwe mu bisanzwe ni revision y'ibyagezwe iki gitabo ni igitabo kigira gatanu mu bitabo bya Mose yari mu gusozera urugendo rwiwe rero Imana iramubwira ngo basubiriremwo ibyo nakubwiye basubiriremwo amabwirizwa iki cyanditswe rero mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 15 ku murongo wa 4 havuga ngo ariko nta bakene bazoba muri mwebwe kuko uhoraho Imana yanyu atazobura kubahera umugisha mu gihugu yabahaye kuba ishamvu yanyu ngo mucegukire mu gihugu yabahaye ntabwo ari kibazo kuba mu Burundi ngo umukene kuko no muri Amerika hari abakene yego ni kuvuga yuko iyo umuntu ari mu gihugu Imana yamushizemwo yagomba gutunga ubutunzi ni ngombwa naho abantu bavuga ngo barakenye nta bukene buri mu isi kubera isi Imana yayishizemwo ubutunzi yayishizemwo inzahabu yayishizemwo amafeza yayishizemwo umunyu yayishizemwo ibitoro nuvuga ngo Imana yarateguye ikintu kijanye n'ubutunzi naho itashizeho amafaranga Prophet ibi bintu birakomeye mugabo aho nyene muravuze ivy'ubutare igitoro ibitandukanye kandi ugiye kuraba mu Burundi turabizi ko dufise ubutare reka tuvuge mu gihugu ciwacu mugabo je ndakeneye kumenya canke n'abandi bariko baradukurikirana ni kihe kintu kibuze kugira ishengero ry'Imana tugere ahantu ho kuvuga ngo
turatunze Ya. ubutunzi buri mu ishengero. ikintu kibuze ubwa mbere na mbere nk'umuhanuzi mperuka gutanga ubuhanuzi bushika butanu. Imana yarambariye ko kino gihugu cy'u Burundi kizoba igihugu gikomeye mu bihugu bya rurangiranwa mu isi. Aho Imana yambwiye yuko kino gihugu cy'u Burundi abantu bagiye mu bihugu byo hanze i Buraya, muri Aziya, Amerika bazokongera kugaruka bihuta. Kino gihugu kizoba nyabagendwa. Abantu bazokwifuza kuza kuba muri kino gihugu cy'u Burundi. Muri ico gihe rero ikibazo kihari uti gikenewe n'igiki kibuze n'igiki. Nico no kita management gutunganya intunganya bikorwa. Harakenewe ikintu c'intunganya bikorwa. Muri izi mbona kazoza igihugu gishira imbere hariho umugambi w'igihugu w'imbona kazoza 2040 igihugu cifashe na 2060 igihugu giteye imbere. Mu bisanzwe hobaho intunganywa nziza hakabaho gutunganya ubutunzi bw'igihugu buri mu gihugu na 2060 ntitwoshikayo. Igihugu cy'u Burundi cyotera imbere gose. Igihugu cy'u Burundi kigizwe n'amazi. Nagoma ndakubwire ko ubutunzi bwa mbere dufise mu gihugu cy'u Burundi na amazi. Amazi niyazimbye ku isi yose. Aho abandi bashobora kwimba urabona Isaka umuhungu wa Aburahamu hariho ahantu bavuga ngo bamusibiriza amariba. Isaka hariho muri kiriya gihugu c'Ishekemu hariho inzara. Mugabo hari hakenye ubwenge bw'abishekemu bwo gutunganya kiriya gisagara. Rero muri ico gihe rero ntuzeye Isaka umuhungu wa Aburahamu se yari yaramwigishije ikintu cyo gutunganya amariba. Rero amariba ni binogo bimba gushika nko ku metero nka 12 canke zirenga hanyuma ukomeje uja mu kuzimu amazi acanduga. Rero muri ico gihe rero iyo ayo mariba yimba yacaduza amazi ayo mazi agaca yavomeresha imirima. Isaka itanguriro 2006 ku murongo wa 12 havuga ngo arima muri uwo mwaka yimbura ibirenze ivyo yarimye ibihetanga bijana. Ngo uwo mugabo ngo ahinduka umutunzi ngo gushika naho yabaye umutunzi bihebuje biciye mu kurima. Mugabo Imana yamuhaye knowledge, yamuhaye kudekuvura, yamuhaye kumanaginga, yamuhaye gutunganya igihugu yarimwo aragitunganya yimba amariba. No, turashobora kwimba amariba, turashobora kwimba izo nzahabu, turashobora igihugu kikagira management, kikagira intunganywa nziza. Leta igashiraho imigambi yo kwegeranya ubutunzi buri mu gihugu. Yes. Murakoze cyane nyakubahwa Prophet. Ndumva yuko muvuga ati ikintu nyamukuru ni habe umwe wese gutunganya neza mu vyo ajejwe. Gutunganya neza ntabwo nubwo navuze ngo leta no mu ngo zacu. Yego. Urabona ndamaze guhura n'abantu bavuga ngo je nkora ivyanje. Ngo je nkora ivyanje ngo ntonderaho ngombeye. Ariko ivyo si ivyo rero n'amakosa cyane. Ahubwo umuntu akora ivyiwe yagomba gutonda hakiri kare agataha n'inyuma y'abandi. Kubera ariko arakora ivyiwe. None rero hari mpemu mbi yinjiye mu bwenge bw'abantu avuga ngo nkora ivyanje nta wunkontorora nza guca ntonda saa 4. Hama gutaha nagashata hasa 9. Donc aho rero harakeneye ikintu bita intunganya buzima. Rero je nk'umuvugishwa n'Imana, Imana yarampaye iri jambo nariko ndavuga ni prophecy Imana yarampaye irambara ngo mu gihugu cy'u Burundi nta bukene buhari. Nico gituma je banyita nta mukene abaho. Ako kantu narinda karindiriye mbega ari akantu kubera iki ngo nta mukene abaho. Urumva ko ijambo ry'Imana rivuga gusubira mu byagezwe 15 ku murongo wa 4 ngo ariko nta bakene bazoba muri mwebwe. None Prophet aho ntabwo bufise bwuko bariko ratwumviriza badukurikirana. Bashaka kuvuga ati jewe ubuzima buranse nawe uri kuravuga ngo nta mukene abaho. Mu bisanzwe Imana irema umuntu niyo mpamvu yamuremye ubwa nyuma. Imana yabanje ishiraho isi. Ishiraho ibiyaga. Irarema ibiriho ibiti iravuga birabaho, ivyatsi birabaho, ibiti vyama ivyamwa birabaho, isi iba ku muco. Imana iravuga ati ntihabeho ijoro ntihabeho umurango aho umuntu ntiyari bwabeho. Donc Imana yaje kurema umuntu ku munsi ugira 6.
Imana yari yahejeje gutunganya environnement. Yeah. Imana yari yahejeje kubaka inzu y'umuntu. Umuntu ntabwo yaje kubaka inzu. Oya, umuntu ntabwo yaje guhangayika arondera ibyo kurya. Usomye itanguriro ikigabane cya gatatu kuva ku murongo wa mbere uko icyaha cyaje mu isi niho umuntu yatanguye kubira iyashu. Iyashu rero ni ingaruka y'icyaha. Profete, Yeah. tuja kurangiza umuntu yovuga vyinshi mbega nakahe kamo mwotera abarundi n'abarundikazi ndetse n'abari mu mahanga muri no misi mikuru muri cya kintu mwatubwira cibanga gikomeye cyo kwitunganya abantu bo kwitunganya neza gute muri no misi mikuru tugiye kujamwo ya Noel na Bonane. Mani bahezagire prophetically jewe ntushobora kubabwira nti abantu nibagabanye imisi mikuru ma prestige kuryoherwa cyane kwambara impuzu izimvye gose ku Noel canke ku Bunane hama ugashutangura mu kwambere ushonje kurya amadeni yo guheza umwaka katugiye gutangura umwaka w'iterambere. Jo no hanura rero abantu kugira ngo batunganye ubuzima bwabo nta kintu kimwe turya ku Noel tutariye mu kwambere tutariye mu kwa kabiri tutariye mu kwa gatandatu tutariye mu kindwi nuvuga ngo ibifungurwa nimba ari inyama turazirya nimba irimo ikeke twama twayiriye ni ukuvuga yuko ntihaze hagira umuntu asesagura habeho intunganya buzima habeho gutunganya mu bwenge kubera ikintu cya mbere Satani yakoze yateye ubwenge bw'umuntu yahenze ubwenge bw'umuntu mu bwenge niho hakubwira ngo ndumukene ndagowe ndapfuye ariko hari ijambo rivuga ngo sinzopfa ariko nzobaho sinzopfa ariko nzobaho hari ijambo rivuga ngo umukene navuga ngo ndatunze ngo impumyi nivuge ngo ndabona ni ukuvuga rero yuko nta mukene abaho ahubwo umuntu akena mu bwenge agakena n'ijambo ry'Imana kubera ijambo ry'Imana ni constitution y'ijuru niho hari ibyagezwe niho hari impishura jambo niho hari impishura bihe rero uvuga yuko muri no minsi mikuru ya Noheli na kimwe cyo nagomba kubabwira yuko Yesu atavutse le 25 Decembre kubera ko ijambo ry'Imana rivuga yuko marayika yavuganye na Maria mu kwezi kwa gatandatu. Yesu nibaza rero yuko uwo mwana yoba yavukiye ico gihe mugabo sinshaka kuvuga kuri ivyo njavuga ngo ntihagira abantu bitwaza iyo minsi mikuru ngo imisi yo gusesagura basesagura ubutunzi butunga imiryango yabo. Murakoze ya Profete, murakoze cyane. Murakoze namwe. Tujye kurangiza akabazo novuga sinzi kwene nokita mbega abantu bitege gute 2025 2025 abantu bayitege gute twebwe turiko dukora muri no bikorwa tuvyitege gute abarongo igihugu bavyitege gute abadandaza ndetse abatandukanye bitege gute umwaka w'2025 nkuvugishwa n'Imana ndagomba gutangariza abarundi n'Uburundi na leta n'abagize leta uyu mwaka wa 2025 uzoba ari umwaka mwiza cyane. Amen. Ni umwaka uzobamwe imvura nziza. Amen. Ni umwaka abantu bazogira amagara meza. Amen. Ni umwaka hazobaho kumenya mu mashure. Ni umwaka Imana noneho yambwiye ngo yampaye ijambo ryo muri Yosuwa ikigabane cya gatandatu ingene Yeriko yasenyutse. Imana irambara ngo inzitiro zose za Yeriko ibihome byose byari bizibiye abantu mu buzima muri business mu gihugu hagiye kubaho ubundi bwenge. Uyu mwaka rero wa 2025 uzoba ari umwaka w'umwimbu uzoba ari umwaka mwiza. Nibaza yuko umuvugishwa Yosefu ashitse kwa Farao yaramusiguriye ibyo yeretswe aramubwira ati hagiye kubaho imyaka ndwi y'uburumbuke inyuma y'iyo myaka hazobaho uburambu hazobaho iyindi myaka ndwi yo gukena. Nuvuga ngo hariho imyaka Imana itegura nk'imyaka y'umugisha. Rero nuvuga ngo uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2025 azoba ari umwaka mwiza ku buzima bwa kino gihugu azoba ari umwaka w'igihugu kizoba genderwa n'abantu mva makungu beshi ndabivuze nk'uvugishwa n'Imana. Mu ntango z'uno mwaka nari nababwiye ubuhanuzi ko Imana yari yavuze ko igihugu kizobamo ingorane nyinshi kizobamwo amananiza menshi. Abanyegereye abanzi abona bihaye ubwo buhanuzi baravyiboneye ariko Imana yavuze ngo nzobatunga kubera igihugu cy'u Burundi igifese ko umugambi mwiza. Ndaremesheje rero Uburundi n'abarundi ndaremesheje umukuru w'igihugu kino gihugu cy'u Burundi ntihagire pressure bajamwo ntihagire umutima uhagaze bagira kino gihugu cy'u Burundi kizoba igihugu gikomeye kandi uyu mwaka rero wa 2025 ni imbarutso y'ubutunzi bwa kino gihugu.
Yeah. nico nobasaba no kubutunganya neza. Ya bantu mudukurikirana mwavyumvise 2025 no gutera imbere ba 1K gutera imbere ba Bobo gutera imbere Salocom gutera imbere n'u Burundi n'abantu bose umwe wese muvyo akoramwo rero nkuko mwavyumvise twari kumwe na Prophet Joseph Imana ibahezagire. Yego murakoze cyane. Yego no hanyuma murahawe ikaze muri Salocom. Murakoze cyane nimwadutumira tuzokongera kuza. Yego ari nico Imana ibabwiye nikaze mugishikirize amahanga. Nagomba kubwira umurongo wa nyuma ni Hosea 12 ku murongo wa 13 Yeah. havuga ngo uhoraho yaduganya abisirayeli reka mvuge ko yaduganya abarundi uhoraho yaduganya abarundi abakura muri Egiputa abakuje y'uvugishwa nawe kandi uwuvugishwa nawe niwe yabazigama rero mu kanwa k'umuvugishwa n'Imana ni abantu bagomba kwitega ijambo ryo guhumuriza igihugu n'abantu ndahumurije rero abantu bose batwumvirije murakoze cyane muri Salcom Imana ibahezagire Imana ihezagire uburongozi kandi mutere muje imbere mu izina rya Yesu. Amen. Mwavyumvise namwebwe babasabiye umugisha mubandanye mudukurikirana muri Salcom urubuga nugwi wanyu nugwi wacu muhezagirwe.